Bakunzi ba ICTV Burundi munyemerenda baramutse nongera ndabahanikaze muri cyaganiro cyanyu mukunda cyane WhatsApp kuri microphone wundi ni Aline Marijo. Rero nkuko twabemereye ni bishasha ni WhatsApp. Rero uno munsi ni WhatsApp rero munkurikire tugende tubereke bishasha twabateguriye. Hoda bongaha. Karibu cyane. Oh, namahoro. Mumeze neza? Yego, karibu. Bishasha ngahe wanyu n'ivyahe? Yego, dufite byinshi ngaha bivana ibyo umuntu akeneye. Yego. Bishasha nyine vya WhatsApp nyene uvyumva. Ubworozi bw'inkwavu muri kino gihe inyama zizimvye cyane kandi zanabuze. Ibaza muri iki gihe ko tubafitiye inkuru nziza yuko dufite izindi nyama nziza. Wow. Mugabo turorora ni inyama zibaze. Murorora. Kenabwiye bakunzi bacu ko tuzokama tubazanira bishasha. Rero no musi twagendeye umworozi w'inkwavu. Mbega mwo twibwira muri bande ku batabazi. Je nitwa Nkunzimana Diomede hanyuma nkora ibikorwa bitandukanye mugabo n'ikicu korora kirimwo korora inkwavu. Wow. Ni Nkunzimana Diomede asanzwe akora igikorwa cyo korora inkwavu. None Diomede ko tuzi korora inkwavu bitamenyerewe cyane mwebwe mwavyumviriye gute? Mu gihe turimwo abantu barakeneye kwiyungunganya kugira ngo babeho icambere cyanteye kwiyumvira buno bworozi ubwa mbere no kwiyungunganya mu buzima kugira umuntu aronke ingene abaho ariko inyuma y'ivyo hariho no gufasha abarundi kugira baronke ivyo bafungura bikwiye kugira ngo dushobore kugira amagara meza muri wa mugambi uko abarundi botera imbere bose. Muri mugambi uko abarundi botera imbere bose. Diomede ni cya kintu cyagutumye wiyumvira inkwavu gusumba ibindi bitungwa bito bito tubona. Mbega nakaye kamaro k'inkwavu ku magara y'abantu? Inkwavu ni nziza cyane ugereranije n'ibindi bitungwa kuko inkwavu zirashobora kuba ahantu hatonya ari nyinshi. Inkwavu zirigwiza n'ingoga kurusha ibindi bitungwa hanyuma inkwavu ntizikonsoma cyane ugereranije n'ibindi bitungwa inkoko inka n'ibindi ntizikonsoma cyane ariko kandi ikirengeye aho nuko inkwavu ifite inyama nziza cyane iri mu bwoko bw'inyama zera ariko inyama zera baravuga ko ari nziza cyane ariko hagati mu izo nyama zera urukwavu n'urwa mbere muri zo. Bakunzi banje bakunzi ba ICTV mwumvise yuko inyama y'urukwavu atayindi nyama nimwe ihari ku isi wegereranya reba bakunzi bakanyama nukuri mwijukire urukwavu kandi si n'abakunzi bakanyama gusa abantu mushaka korora yavuze yuko urukwavu rusanzwe rudasaba ibintu byinshi ugereranije n'ibindi bitungwa bito bito. Diomede none izo nkwavu wazivugeje nazo ndabona ushaka kutwereka. Karibu cyane. Karibu urabona ngaha turafise zitandukanye hari y'ubwana hari izikuze ariko muri rusangi ngaha je nubatse ko rumwe gwibana aho zo kubona hari nyinshi aza habo kuba hari mu twana. Rero dufise ubwoko butandukanye ngaha ariko bwinshi n'ubwikizungu ariko nuko harimo izindi zivanze. Urabona nkaka nakana. Bana nk'utwara utwana ni tune rero nababwiye inkwavu ni nziza ku magara y'umuntu kandi ni zirashobora kuba mu kibanza gitonya ari nyinshi. Urabona nko ngaha nakantu gatonya mugabo hari inkwavu zirenga 50. Wow. None gamutama Diomede twabonye watweretse yego twashimye aho kana jewe nitwe twaranabonye ari twiza turabereye nitubaje nyine dusanete yego. None Diomede ndabona yuko aha watweretse ndabona ko hari ibyatsi biri ndani nana ko ziko zirafungura zimerewe neza. Mbega nta bindi bifungurwa zifungura canke aho ibyatsi biroshe kuronka nk'ubu turi muci usanga atamvura iherutse kugwa? Inkwavu zigiye byo kurya bitandukanye ariko muri rusangi ni bitungwa bibeshwaho n'ivyatsi. Ariko hariho ibindi byo kurya bihinguye umuntu ashobora kugura bavyita amagranire ariko navyo nyene baba babikoze mu vyatsi naho haba harimo ibindi byo kurya. Turazivangira amagranire turayavanga n'ivyatsi kugira ngo dushobore kugira ama vitamine ariko muri iki gihe cici ivyatsi ntibyoroshe kuronka
ariko turagerageza tugakoresha uburyo kugira ngo dushobore kubandanya zibaho. Ego nko wadusiguriye twabonye hari aho mbona hariho imwe, hari aho mbona hari zine, hari aho mbona hari imwe, abari wazipanze bivanye nuko zivukana cyangwa biba bipanze gute? Muri rusangi ngaha akazu ngitangura akazu karimwo urukwavu rumwe rumwe, ariko nk'ubu urabona hari aho usanga zine zitatu, aho abari nyina yavyaye utwana, ahandi naho nk'aho ubona zibiri abari aho nashize imwe kwisuguru, n'ahandi hoho nuko umugamba ruko rumwe gwibana. Izo nizavutse rero urabona ngaha nakweretse utwana, nyina narayikuyemo ngaho hasigayemo utwana. Yego urabona nko ngaha hariho nyina, urabona nk'iyi nkuru n'uruvyeyi, ana nkuru n'uruvyeyi, mugabo ruri kumwe n'utwana. None ko mbona zifise n'amabara atandukanye, hari ico bisana no ku nyama zivamwo? Oya, inyama ni zimwe mugabo amabara aratandukanye bivanye n'iyayivyaye. Hariho n'ubwoko kanaka dushobora kuba zivamo ngaha, hariho rimwe na rimwe ubwoko bwabyo hari igihe bufatira ku mabara. Hirya nari ndaberetse irya ni bayita fauve de Bourgogne, iyo ubwoko mu Kirundi bayita rwamugina, bayita rwimugina, mugabo mu Gifaransa ni fauve de Bourgogne. Urabona kubera ari kwisuguru yindi yaciye ibyara utundi twana tuvanze. Two twana turana twaba twita gute? Utwana mu bisanzwe twavuye kuri New Zealand White niyo yavyaranye niyo yaciye ivyara utwana dusa nase. New Zealand White. Okay. Niambeje nambura muhinga numva uzi n'amazina, umaze kutubwira amazina arenga 2, none inkwavu muri rusange zisi bwoko bungana gute? Ubwoko ni bwinshi cyane muri rusange, ubwoko ni bwinshi cyane mugabo no babwira bukenya. Nababwiye fauve de Bourgogne ariko rwamugina mu Kirundi, nababwiye New Zealand White, nababwiye hari izindi z'indundi, hariho n'izindi zitwa California, ni nyinshi. Ego muri rusange amoko amenyerewe nayo New Zealand White, fauve de Bourgogne ariko rwamugina hamwe na California White, nizo z'indundi zindi nigihe usanga wagize croise. Ego mutama Diomedi, kuva igihe utanguriye kukorora zina nkwavu n'icyayi kintu maze kunguka canke n'icyayi kintu witeze mu korora zina nkwavu? Nari nabibabwiye ngitangura, icambere niteze nuko niteza imbere, cya kabiri ni uguteza imbere abarundi bene wacu, hanyuma ikindi nuko abarundi bashobora kugira inyama nziza ku magara yabo bakayifungura kandi ku giciro ciza. Harimo n'ibindi aha mu bisanzwe n'amaganga y'inkwavu nuko ngaha ntaratanga kuyadandaza, barayakoresha mu gukingira ibitegwa nkajya bapoma udukoko tugapfa, ariko kandi barashobora no kuyakoresha mu gutabira ibitegwa akaba intabire. Urumva inyungu ni nyinshi, birashobora no gufasha mu burimi, mu gushigikira uburimi. Diomedi ati korora inkwavu bifise akamaro kenshi, icambere nditeza imbere, ica kabiri bikagenda neza, ica gatatu ku magara yacu ni vyiza cyane ko tworora inkwavu. None Diomedi, nakahe kamo utera abantu bakora twumviriza kano kanya? Nkamo no batera kambere nuko boza bakanshorera inkwavu bakarya inyama nziza y'urukwavu. Abarundi benshi ndabizi ntibamenyereye inyama y'urukwavu, ubajije abantu urumva bakubwira ngo ntako ndarya, ngo narakumvise ngo bagahiga, bamwe imbere ntibaranazibona. Rero nuko bokwijukira kurya inyama y'urukwavu, ni nziza cyane ku magara y'umuntu. Hanyuma babishoboye bumva nabo bafise nka passion korora urukwavu, duhamagara tukabigisha kuzorora.
urabona ko urukwavu ari rwiza cyane nko kuri jewe iyo ndatubonye udukwavu nkadukorako umuntu araruhuka nk'igihe rero umuntu avuye ku kazi yarushe agashikira hariya mu iraro mu bisanzwe ntidufasha gusa ku byerekeye mu nda guhaga ariko rero uruhande yatwo naho nyine ukadukorako urashobora gukorako nawe ukumviriza ni twiza cyane udukoze kuraruhuka ukumva umerewe neza stress bakuye ku kazi zikagabanuka yego urabona ko kanabereye n'ijisho yego mu bisanzwe hariho n'aborora inkwavu ari ukugira biryohere atabindi barondera ndamaze kubona umuntu yaje kugura urukwavu ngaho iwanje avuga yuko ari ukuze kugira umwana wiwe azoza aratubona gusa yego urabona ko ari keza cyane kandi mbona gatekereje yego hari izitekereza n'izindi zidatekereza umva ari izitekereza n'udukora turi mu dukwavu tutekereza rwose tushobora kubana neza n'abantu none mutama Diomede ku batazi ivy'agakwavu ni gute uterura agakwavu nka je nagashimye yego agakwavu mu kugaterura urafata ngaha ukongera ugafatana n'amatwi ugutya niyo kagubwa neza musanzo barundi bazi gufata amatwi gusa mbwa ngaho ufasha amatwi gusa urabona nk'aka kararenza ibiro 3 hafi 4 ufasha amatwi gusa karababa ni nko umuntu yo gufata ku matwi ibiro byose unene urereta ku matwi gaca kababara cyane mbwa rero kugira ntikababara urabona ko kanaguwe neza ugafata ngaho ugafatana n'amatwi. Bakunzi ba ICTV Burundi ndazi yuko mwumvise akamaro ko gufungura inyama y'agakwavu n'akamaro ko korora agakwavu. Rero muti agakwavu mugakeneye mugasanga hehe? Ego murakoze cyane boshobora kunsanga aho nororeye mu Cibitoke ngaye Bujumbura komine ya Ntahangwa nimero ibaraba rya 13 nimero 25 ariko no kuri telefone bondonka kuri 79 10 30 40 79 10 30 40 murakoze. Aba bakeneye kugura urukwavu zo korora izo kurya hamwe no kwiga ubuhinga bwo korora inkwavu byose turabibafasha. Mwakoze kudukurikirana mwumvise mushaka gusanga kano gakwavu kabara ko gufungura canke korora. Ndabibutse gufyonda subscribe, follow, share and like.